agasanga muhiranda kenye nta ntebe fise ashavuga ati wewe buri caje ya dogo tube turaganira kandi akavuga ati none wowe tuganira uri hasi uguma hasi ni urira oya mwana ati nduri ati amaka dusangira intebe tugasangira intebe kweli mugasangira akayaga gatera inkuru muyagishe twumve muyagi dogo ni sawa neza niba tangorana uri kurumva aha twoganira nuko kujya bakakuzana ugateka ngahimbere yawe ugakora umuti bako yagukayaga akambya nyambari nyina mutumya akabwira ati mama ambwiye ukuntu kakumeze neza sanze brema ibi ntabwo ni byiza cyane mu deni n'ubu ngiye turikeneye ku mazina bagwita gute kwanza jeni twa manager Petit Nahima na Fabio jeni kwa Nahima na Fabio ni na Kirundi ijyo bandi banazira najyo nitwa manager ni manager yesu ndakenye urakenye mugabo bakwita manager ukora kazi nakaye kazi ukora kamisi ngikinga nyene mutanga nyikinga uyimaze mu myaka inga imyaka 6 imyaka 6 we ni yahe taru umaze gukura muri ako kazi ubu ukora nkuko nazanye mu mugore nkenda ma very talented person twibaza ko so umunyarwanda bagira ama competition ku makinga y'amatombo ariko umuntu afite ikinga cyongera nka 150 kilo akora tugene ke present bro umeze gute Kemeze kabisa utko batwite acha niho tugene mu bisanzwe ko jewe nivyo nakoze nkuriramwo natangiye kugigiti ku mazina babita gute bro je ngenda kumana Oscar wabitanguye byari bino biye je nko kuva muri 2008 niho natangira kugira ibintu by'ubugenegene 2008 wari ufite imyaka ingahe nari ufite imyaka 25 gutyo 2008 wari ufite imyaka 25 ubu nawe ufite ingahe ubu basha ubwo ahonya dufate ndafite basi ni hende ubu Jeffs imyaka 32 ko muri 2008 ndibuka yuko ariho natangiye kugira ibintu by'ubushakashatsi byo kuzandagenda ntibyaguhanga mu gihe utari ufite beskeri iwawe mbo bwa mbere nyene byangora kubera nashaka ikora ntari bwaronke ikingana nagira kundi zirya zibiti amare ndaforogojo mbo datera imbere buke imana irafasha ndaronka ikinga cyuma gikaze yego ubu nimbeya cyarero chantere bugarama none ntangiye gukorera waduka kuri Donyori bro cyo gihe twakora kuri Donyori vraiment ndafite nikomere ngaha mu rubavu Donyori yaho yankubise beskeri yawe mu ndwi ikoresha kanga mu ndwi kuva ku wa mbere gushika ku wa gatandatu uyikoresha ku mufundi kuko ibikorwa ikora simbona ko biyorohereza ibikorwa ikora ibi bintu no kuvuga yuko kumwanya ku mwanya je nama naciye ku mufundi kugira ngo ngume ndarigonoza neza ntabwo ibi bintu bya ukora nta kintu na kimwe abavyeyi bawe barigera bakubwira kuko bishobora kugutera isanganya bikakugirira nabi muri ibice nk'ibiriya kuko urabona n'ibintu menga umwanya n'umwanya muri kumwe n'urupfu ahanya kubisanzwe nk'umuvya abonye uri kuragira nk'ibintu je nka papa mbonye kweri ko ndashaka kugira nk'akantu akabona ati nujya mwana bimeze gute bari nk'umuntu warugo yavuga ati atani ibintu byinshi barabona kuko ati je nanje hanya nama nabonye byinshi gusa nuko ntafise umwanya wo kuguma ndabyige kubera bivana n'ubuzima umuntu abari mbega hajya uri kuragira bino bintu abantu bakubona gute mbo abantu kuntu bameze urumva bamwe bavuga ati ujya musazi abandi bakavuga ati ujya muntu yasaze ko yeri atahuguza guca amahera kuri atari ko yigabike hari ikintu na kimwe urabona bishobora kugufasha nk'agasabuni maybe umwanya naho riba rimwe mu mwaka canke riba rimwe mu kwezi hari icyo urabona bishobora kugufasha bino bintu ukora kubisanzwe jewe naruze ruguru nyamuntu yagize mariage kweri bagiye n'amakinga twabagiye n'amakinga ama rero jewe kubisanzwe imisi hajya yinjiye je nanje kwera je mva hari hagufi yo muhira ate ntangira kugira by'ubugenegere mbona bose barasohotse baraheje padiri ndafatoye urasohoye isengero yose yego bose baza kundaho padiri baramuheba
ndavuga ati nabasarishije cyamaza ndahagarika uwo mwanya barampaye senkenire barampaye senkenire muri uwo mwanya mbega aho bariho amahigano wo maze kujamo binjanye no kunyonga amakinga je bama babintumiriye bisanzwe kubera jewe twaje n'umuntu akunda kwikora ibintu biremereye no kuvuga yuko rero hagera ko baje mu mahiganwa nanje naracotse ndiko ndahigira ubuzima bw'abana sasa mu menga birandaza gusa mugabo ibyo hato na hato twabigira nuko baca bisaba yuko zijya metero biruka ari nyinshi ko uravyipfuza jewe bisanzwe ndavyifuza mugabo apana bijya byo kuguma kwiruka ngo kukanyaga oya ibintu nyene byahagufi ntabwo byahanyene ko tikinga narimenye kweje haze imyaka mishe menye ikinga mbega urafise abana muno mwanya jumwana kabisa ndamufise fise abana mbere babiri uwa mbere afite imyaka ingahe mbo uwa mbere afite imyaka 8 hari n'ingorogoje uramukorera mbona umukobwa uwa kabiri niwe ari umuhungu nene uri kuramutegurira iki gahunda kuzomugisha ibintu mbere naguze n'agakinga kugira ngo nze uwo muhungu nze ndakamusha ariko ntibyakunze kacha mu makangoro none nahagurisha kabisa mugabo bibaye ngombwa nkaronka amahera ndashaka kugura kandi kugira ngo nawe ndamwe riko nanje ari honde none akazi ka taxivero uri kurabona nibe bintu ubona bihagaze gute akazi ka taxivero kubisanzwe bo uretse ko abapolisi baguma twiruka ko utakibikijana baguma bashaka kunyere kuyatora hano kubisanzwe umuntu araronka duke ubivanye n'ukuntu habona ubuzima bwarabuze kandi kubisanzwe taxivero yikoze bisanzwe ntiwidoga hariho mbijana byo gufata ubihaniye umuntu ngo baragupfunza akazi ka taxivero kamaze mu imyaka ingahe jewe je nuvuga ko ni nka 13 imyaka 13 ko natangiye gukorera Bugarama ndamanuka no nkorera kuri Sifare ndava kandi wamanutse kuri Donyuri bro mbo je naje nje ko haba nciro ncanduga kuri Donyuri mugabo kugaruka wagarutse agafaranga kahari kubisanzwe agafaranga nibarabara nyene karabonetse uko umuntu abibamo uyitunze umuryango rero ukabona umuryango ntacubaye ntucu ushaka gutunga ngo je hejuru biza bukebuke watanga ubikorera ubundi cyangwa watanguje nyene beskeri wawe nyene binafsi jewe nkitangira gukora mvuye muhira mbo nabanje gukora ngahe Bugarama mu Kibogoye mbo nkoze mu Kibogoye nca ndakore umuntu je ikinga nca ndariteranya nteranya gakinga kagahoro kabikabe mugabo je n'ubujumba namaze kinga giwanje namego nashise nkorera umuntu kweri uwo muntu ahanye mutanga acide kabisa n'ubu ndacakenguruka twabanye neza ku buryo no mwibarabara njayo atangorane zibaye n'ubu duhwanye atangorane imyaka 13 irarangiye uri kurakoresha beskeri ntabwo urigera kugira icyiyumviro cyo kuvuga ati beskeri yanduhishije reka mpindure reka ndabubundi ukundi kuntu nashobora gukora kugira ngire icyo ndose bishobora kumpindurira ubuzima mugabo kitanduhije cyo nk'ubu no kuvuga iki kintu no bamvuga ati niyumvira ko agenda umushoferi je nyoga ikinga mugo je ndumva mo ko ndumushoferi cyaro n'ibibamba biba binyiri ko banyonga tukutuko kince nkavuga turi kibamba kubera ko bavuye mu bikoni baturabona ni barabara je nabonye barabara mesha ayobe yatandukanye imyaka 13 turi myinshi tege twara pakira biro bajana 3 by'umusenyi nkikoreye Bugarama hamwe ikinga hamwe woca no mu ruhome kubera inguvu bari fisi hama ndabazino inabona nta mvuduko myinshi hari ko atamabarabara amanuka cyane mugo Bugarama riramanuka je natangiye ku mizigo nino ndaza kandi nubu kumizigo nubu kabisa sinidoga nta biro amajana 2 byo nani kandi aturi wasimifukita natisi majeno yiza nigeze kwikora hariya anye ndayiza nino yego ntibyakurisha none kugeza yaho uvuga ati jibi ibintu no biheba ko ibindi cyangwa urabona ko bikirimo inyungu kuri wewe uje kubisanzwe nk'ubu ubu ndiko ndahiga ukuntu ndiko ndahiga ndabukono norondera premi je mu byuma by'umuriro kuko je ubibara banamaze kurimenya ego mbega ndakubaze gatoya uri kuraraba nko kazi ko kunyonga amakinga nkubu uhura no mu boss afisa akanota gusavye ati umusabe ikintu mu bijyanye no by'amakinga wo musabe mbo je nko boss je no mufasha kugira andose mbega uwo musabe kwinga rikomeye cyane cyangwa umusabe icyuma gikomeye cy'ikinga ahubwo no musaba uburyo bwo kugira nje mwibarabara nyonga ibyuma by'umuriro bishobora kugutwara umwanya gute ungana gute uhagaze ku beskeri ata standiri mbo je no kuvuga cyo uretse ko umuntu niyo hagaze azi ko aruha no kuvuga ko nubwo no uwo munsi wose je no rihagarara ko kweri atangwane tugasangira icupa n'umukiriya cyangwa umushitsi nkamwakira tukayaga mukayaga uhagaze ku ikinga dufate hasi ari nk'ibintu bisaba ko atanyora ko kuvuga ati buri hagaze buri cye ku ikinga ahantu ushyira ko umwana ngaho uwo mushyira nk'uwo mupeti naje ko ubanza we petera urira ko tura icara ngaho ntugire ubwoba agomba ujye umunyenga wagusa
uraryohe uyumva gute urogirura nk'umunyenga waguze akanyamuneza ni kose akanyamuneza ni kose tubandanye turabe ingene urira rero twerekeze ubwo buhinga bundi bushasha ntugire ubwoba Bishop TV na Stein TV tubandanye kudukurikirana ndazimuza kubona byinshi binasumbirije urabona ko hari indi talent hari mubandanye mudukurikirana kugira turabe ndibaza n'ibindi murabibona muramenye mutarimuzi yaje kundamutsa avuga ati mbo agasanga muhiranda kenye nta ntebe fise ashavuga ati wewe buri cyaje ya dogo tube turaganira kandi akavuga ati none wowe tuganira uri hasi uguma hasi n'urira ne oya mwana ati nduri ati ama dusangira intebe tugasangira intebe kweli mugasangira akayaga gatera inkuru muyagishe twumve muyagishe dogo ni sawa meze neza niba tangorane uri kurumva aha twoganira nuko kujya bakakuzana ugateka ngaho imbere yawe ugakora umuti no kuyaga akayaga akambwira nyabari nyina mutumye akabwira ati mama ambwiye ukuntu kakumeze neza sanze brema ibi ntabwo ni byiza cyane mu gihe n'ubu nge tubikeneye ku mazina bagwita gute kwanza Jendwa manager Petit Nahimana Fabio Jendwa Nahimana Fabio izina ry'ikirundi iryo bandi bantazi naryo nitwa manager ni manager yes ndakenye urakenye mugabo bakwita manager ukora akazi nakaye kazi ukora kamisi kinga nyene mutanga nyinkingo imaze mu myaka ingahe imyaka 6 imyaka 6 we ni ya hitaru maze gukura muri ako kazi ubu ukora nkuko nazanye mu mugore nkenda ma Denskere kwa mugore go ninzu narayubatse ndetse aho nindi ntambwe nagenda niwigize imbere gatoka dogo aho gisanga nace mundi buzima ndamera nk'utera imbere gatoyi ariko ubu berema bane kinga rya ruhisha akajambo kamushobora kubwira uno mu sinzi kari umugabo sinzi kari umusore uno muntu wacu basi muri rusange ubu mupapa ni akajambo kamwe k'intera ntege ushobora kumubwira akana mubwira verema habwo nashiremo ingubu nye twigene atucaye kuri mayisha atwi mu gisagara twavuye ruguru tuje guhiga mayisha kandi hindukeneye kuduga te oya kuduga dushaka kuduga umaze batenga isororetse oya kuduga bisako tuduga kubera amafaranga uyarose niwe singu yaja ko umuti usimbe yamuce n'umuryango bakubone ugire n'icyo uhindiye ku gatumba yes twari kumwe mbega ku mazina wavuze Moses je ndikwa Oscar ngenda kumana Oscar yes twari akatazirana bagutazana mukakata ko kunyera je kubisanzwe kubisanzwe hari abantu hazara muhuririzi ubwo umuntu ahurira cyane kandi sino kwidoga je hari byo nakuye mu bitari muri kano kazi ka yes bakunzi ba Stein TV Worldwide n'abakunzi ba Bishop TV turabakunda cyane ndibaza mwabonye abo twari kumwe ni Pascal Oscar ngenda kumana murabona arafise tara abafise icyo bamufasha shore kumufasha kugira tara yiwe ntisubire hasi ahubwo ibandanye ijya hejuru ashobore no kugira abandi ashoboye gushikana ku rundi rwego urabona n'umuntu naho yisaziye yavuze ati ibyo bagira ama competition haba jewe birananira kujyamo bivanye nuko bakora ibintu birebire no amaze kwicokera kandi n'ikinga biremereye cyane bene murabe mwebwe mufise icyo mushobora guterera amafaranga ntimuyabike mu mufuka abandi babitse impano murabe icyo mukora kugira mushobore gufasha bano bene Burundi bashobore gutera intambwe yindi babi nicyo gituma ndiko turabasabira kuba bifise bashobore kugira icyo babafashije yese bano bene Burundi ntibicarana impano babandanye babikora nkuko tubona aba Francine hari abariko barabikora hari nabandi twumvise mu gihugu cya Tanzania ejo hareje nimba cyari higeje tutihenze hari ibintu bariko barakora aho n'umukuru w'igihugu ariko arabakeza cyane ivyo byose biba kubera hari abantu bariko barabasupportinga iyi nindi mpano nshashe shoboye kuboneka ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi naho nyine turabe tumuhagurukire tugire icyo dufashije kugira n'aba bana bariko baramubona ejo canke hirya yejo nabo nyene
mu myaka 2 iri imbere tuzobabone bari mu za Buraya mu za hehe bariko barakorera ikintu ciza igihugu cy'u Burundi uyateye imbere je mba nteye imbere je nteye imbere ubu uteye imbere wewe uteye imbere igihugu kiba giteye imbere twese tuba duteye imbere turabakunda cyane mwe mwese mudukunda Bishop TV na Stan TV worldwide ni Stan promoter update man turabakunda cyane kora subscribe kugira uzokwame wironkera update news zimeze neza ziri